bari abantu bafite histoire ndende cyane ubuzima bwagiye burabakomeretsa umwe wese yakomeretse ku ruhande rwiwe ariko baremejanije ko bagiye gukizanya ibikomere kabisa kwanza kugira ngo kwiyumvira wowe bibaza ko yaravye kugira ngo mubere Marraine atana nino mu rugo nk'abandi bose nyene nka mariage akubarira c'était en 2019 ndamugenda ndawutera umuntu utegera mariage kandi nzita cyane simara ngo musenga nabana uretse ko ari ibintu byinshi Imana iduhera ubuntu atari ko tubikwiye abantu bishwe no kujija abandi kandi akenshi tujija abandi atako twebwe twera arakunda kumbwira ko nkunda kubika umunyamabanga kuko kenshi Fanny yarambwiye ibintu byo ko nk'abandi bose ariko akumva ibyo twaganira na kimwe kibana abantu nabo ubu gituma peut-être nibaza ko basigaye batwara Marraine juste babere difoto nikora akenshi aba Marraine baba abakera barabikibanga ariko no musi Marraine wawe aragusobora gusa ariko aravuga ibintu byawe nubwo aratwumviriza bientôt tugira mariage yose kwisunga kugira ngo byature Marraine ayike mu Marraine umuntu wese yamafise umuntu aganirira kugira uruhuke burya nta kintu kiruhuraho kugira uganirira rero nimba ari mubi nimba gwaye ariko I don't know mugabo akaba ashobora kukubikira ibanga mugire Marraine n'akaruriro umbwiye ati naho ukurabesha ibintu n'ibyo Fanny yarabikoze niba nabimbaza nakubarira ati sivyo kandi naho bizoba ari ivyo jewe birakuraba nzoba nkudice nategeza gukora nzoba mbitsi ibanga ry'umukobwa wanje ivyo urugo ruzigamwa n'Imana kandi nzera neza ko barasenga kandi Imana nukuri yusenga naho uramunya amafuti gute Imana irawo umutima yego rero ivyo urugo gusambuka jewe ntavyo nushobora sinoshobora kuruhagarika ariko niba babizigirwa imbere y'Imana ndisi hashatana ku rugo bizokomera kandi bizobwiza cyane nta nama myiza bazarabaye bubwira ngo murugere kuri rya success ijyanye twabonye Ben inamba myibrema yari ku mbuga zose wallahi namba myibrema nawe utabitswe zahabaye ariko igikuru nuko Imana yahabaye ikabana Imana igwana muri silence ariko resultat iboneka mugaragara nyine mu minsi zibiri genre ugati zarakugumye mu mutwe namba nuko hari n'abantu rufunye bakambaza ati ni sawa urasadi ugushigikira abantu bose ko bavugana n'ingene wiyubaha abatukuzi ko image nini ba ico nikintu sinisigura cha kuko nta siguro ndende yari kenewe nuko ari ikintu nemeye ke hame ikindi naco n'umukobwa wari umuzi ko byo wavuga atari ivyo apa yivyo n'umuhungu je naragiye kumuraba ego narambwiye ko ndamukeneye ndamaze ntibijirimo urabizi naho mwomwegera mukamubaza urisiyo y'ivyo ugira ukoye eske ibibavuga ko ushaka guhitinga hama uco wigendera eske urabizi vyose ivyo bavuga ko asabana ntara kimutazi sesi uko bari abagenzi bake jewe ndabazara n'igihe bambwira ngo Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Step Media, channel product for this industry of Buja Flavor. Check makuru cyangwa kibazanira bishambuka muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hama dusura dukengurukira namwe bakunzi ba Step Media. Kabiri gatanu indwi wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sa kuri support mu kwereka bidutuma dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndazi n'abantu benshi bagenda banyandika ati Beni wagiye hehe, babwira ati bujyanye life l'environnement a changé, ibintu byarahindutse, ikirere cyarahindutse. Kera hagwa imvura ubonye hari izuba ryinshi naho murabona ko mutera cyane cyane izuba ryinshi cyane cyabisaba ko tujya kurondera kwanza ubwugamo ariko ubonye ibintu ni fresh sana twagarutse ibiganiro ni mwerere gorere ndakubwira ati rero kuri micro na Beni behind the camera turi babiri ni CK na Beni nyene amugabo kuri micro ni Beni nyene ariko umutumire witeka biwanje ni umuntu twubaha cyane umuntu w'amateka kuri twebwe umuntu
ari mu bantu ba mbere bashigikira step media kuva tugitangura gushika no aho tugeze no munsi n'umama y'amadutera support niyo tudakoze n'umuntu adusanga inbox akadukankamira cyane tumufata nk'umubosi wacu ariko nyene numva data yetu njoye votera ni Nadeje ni Nana byinshi twarazi byinshi twingwe yarabonetse muri filime Umupfakazi n'ubunye arera filime nyinshi cyane muri 3 fa agaragaramo nyinshi cyane ndetse n'izabandi nyinshi agiye agaragaramwo ariko kuri ndi ruhande n'umusiko twamurondeye en tant que Marraine wa FANNY LAVINE turaza kuyaga byinshi mbega meze gute kuba Marraine biroroshe mbega akazi ka Marraine nakahe ko abantu benshi twuma tumva gusa yarisha kwa Marraine après byagera hariya bikaca birera hajya mu rubanza nyene nuzenye yiwe titre y'ubu Marraine twaba twibutse basanga Marraine njomba nake Marraine yikundira Gera Plaza Marraine yikundira hariya muri mukubita umwica hariya basanga Marraine ntacari ko arafasha no vuga umuntu bamuhaye kugira amagarane mbega Marraine iki reka turaza kumuha rero mu mwanya mvugana Deje kugira ngo atubarire icari cyo Marraine reka tumwanya kwanza tumuramutse hama atubarire niwe yarangiza ko Ufise amakuru avuga yuko na Deje uweruka yari muri Belgique rero so sijui kama kweli yo kama niko na reve na Deje amahoro neza ben biraza neza yego amakuru amane yajiri ko amakuru y'ivya ni sawa n'ukuri twahuranye cyane ndagyohewe Urusi kutadutse gasha taketse kutadukagabiye timahoranye sanga ndi mu sengesho Deje ari yambariye kuri turi sembye ba na Deje ari atwere muri turi seriye baje ego kweli ya kwa afite mama ndakora shada bukire no bivuge naje kubera twe dukunda jean umuntu aduhanura kuko ngakujya bitubwira kuri telefone kurangamira j'aime ça bon ok chambe ma petit frère rero mbonye bishitse muka hagarika uko nyene kandi ba uko nyene ntegeza naronse ntegeza ushaka uko bitugani ben muri biki ego yes na vraiment biratugera cyane dutera support bituma dusubira gukora biratureka yuko byo dukora bishingwa na benshi kandi muri mu bantu baguma tubarati nimuze mukore tugaruke ugende neza cyane hama ndagushimira cyane ariko kurundi ruhande ayo makuru navuga ko uhora muri Belgique nivyo gusanga bofre wacu hariya nivyo oya tsinigeze vanga javre ko nukuri cyangwa ruherekeje mu kibuga cy'indege ya urumva abantu twama tubahereke voilà urumva we amarungi kabanda ariko we ntashaka kugenda harbe naraheze nga ariko nizere yuko umutama hari hose ni big up sara bimeze neza sana hari cyane rwose kabisa namwiye ko byinshi cyane kandi nizere ko naje Imana niyantezagira nkagira urugo rw'iwanje ndabona ko nzaba mu mushinga naye nkawe cyane ndute nkawe izokuneze cyane rwose yes hama kurundi ruhande nana tubusige tukora amafilme menshi cyane ariko muri twafa turakubonamo cyane rwose bimeze gute ni kwa kundi nyene bimeze neza muri yakoje nyene dufashanye byiwawe tuzibona ryari je nabwiye ko nina nk'umwanya ukwiye aho gukora ivy'iwanje kandi nzobikora cyane n'ikinyundo numwizigirwa cyane na Deje numwizigirwa cyane kuri kina Deje ari umwizigirwa cyane nibatse ko ndafasha muri Imana nta birebire nakoze ariko gusa ni Imana hari Imana igusibutse uvuta ugasanga umuntu wese aragwereza ubwitigi kuba umwizigirwa abantu bakakwizera bose bakumva umenga n'abana babo bagusigira bakumva umenga n'amamiliyaridi yabo bayagushira muri konti ukayabasubiza kwa kundi nyene ni Imana gusa kana Deje burya nta buntu burimo afite ubuntu tuhabwa n'Imana nta kintu ngo narakoze iki gitangaza mu by'ukuri kuko hari igihe nanje mbona umenga birandengera abati jewe nyene kandi bisigura ko nta kintu nakoze bisumba icandi bakoze ariko n'ubuntu bw'Imana only God nta wundi urumva yuko confiance abantu bagufitiye ni Imana yiguhaye ni Imana yonyine niyo Imana twayigira gute icambere wowe ikintu bikorerako ni kugwanira ubwizigirwa ukabigwanira
hama ibisigaye navyo Imana nta kintu ikunda nk'umwizigira Imana ibiguha nk'inyongera gusa inyongera nka bonus bonus vya bindi yavuga ati Salomo umeniomba hekima lakini nzoguha ibisumba hekima that's how Just akubwira ati rero karagaciye gusa kugira ngo tuvuge profile neza igaragara uyu mama atwishaye imbere ari Nadege kuri ruhande rero akubwira no munsi nashaka kutuvuge kuvyerekeye predote ya sister wacu FANNY LAVINE kuri ico kintu cy'ubwizigirwa yarakwizeye kwanza kugira ngo fana kwiyumvira wowe bibaza ko yaravye kugira ngo mubere Marraine icambere arakunda kumbwira ko nkunda kubika umunyamabanga umunyamabanga kuko kenshi Fanny yarambwira ibintu vyako nk'abandi bose ariko akumva ivyo twaganye nta kimwe kirihani yaciye nacara kimbariye ntiyigeze avyumva handi hantu hanyuma kindi naco jewe untumbereye ndaguhanura kandi sinca hirya no hino direct je shawarango n'ikintu kirera blanc c'est blanc, noir c'est noir. Yeah. Kuri kirondera ibintu bya blanc cassé, non c'est blanc, c'est blanc. Ego, nikomede. Hanyuma ba hari igihe umuntu ashavura ariko umunsi umwe asanze kwa rukuri then aragaruka akambwira ati Charlotte kandi nahanyira ko atabitahura ndabizi yuko friend of aragaruka akambwira ati wambwije ukuri kuko akenshi turakuvuga ukuri kandi tukubona ko ari ukuri ugashaka kubwira ivyo umuntu ashaka kumva amatwi yiwe aryohererwa mu gihe uri kura donc ntacu umufashije ve kabisa hanyuma ugacuja kumuvuga hanze why tubigira uko kandi uwo mubwiza ukuri hanyuma nawe yokwanga muri uwo mwanya kitoga hanze azogaruka ati warambari kandi ukomeze umwereka no ko muri uko kutabitahura muri uwo mwanya kumutahura kuko icambere na mbere abantu bishwe no kujija abandi kandi akenshi tujija abandi atako twere twere ndavyumva yaba ko watwishira mu kibanza c'abandi umuntu wese twamutahuye bene cyukuri kuko wategereza kwishira muri kiye kibanza arimo hanyuma gaje bati mbe yaba ari jewe byari kugenda gute nari gukora iki eske nariko kumva mbaye kubajije cyane iyo kuvuga ukuri no kujija n'ibintu bibiri bitandukanye we kuko urashaka kumubwiza ukuri ukamara ati ndagutahura muri buri waragize yaho kandi kuneze yawe bivemo ubigenjeje gutyo na gutyo ntubritarize kuko hari ikintu ushaka kubritariza ugasanga kumerekeje umutima wawe ubuzima bwawe bwose kandi wowe bitwaramo bukebuke rero muri ico gihe ukeneye umuntu agutahura yishira mu kibanza ciwawe hanyuma akamufasha niyo nzira yo gusohoka muri ivyo bintu kabisa rero muri ico gihe akenshi je nakuze bamwira ngo meze nk'umukecuru nagamana ivuga ati bavandukana ofete gato ndabiciremo nana umenga afise imyaka ma 50 60 là-bas ivyumviro vyo nivyo bimupermeta kujari afise ibyaka bikeye cyane yagereranye subukecuru ariko si mu kibano gusa canke ariko meme no muri famille ni ariko ndakura akenshi ubu nadesha rero kumenya abakecuru rero hari igihe rero twabwije gukura surtout iyo ushaka gutahura abandi nasanze nta kintu kigoye nko gutahura umuntu be kabisa gutahura umuntu no kumuba hafi bisaba ingufu nyinshi bisaba urukundo rwinshi bisaba kwitanga kwinshi kabisa umuntu wese ukabanza ukamenya ko ndagutahura dije niko vyagenze nimba babaye banza umerewe ko babaye nawe wishize mu kibanza ciwe yes ishe mu kibanza ciwe ngati nivyo kuri urababaye ariko niwagenda umujije ati what ibi nyene ukini biki kwe how byagenze gute ya navo wararengeje mubwiza uko ati vraiment ibi bintu byaragushikiye nivyo ariko umuntu nta kundi yes
kabisa. Yes, kurundi ruhande abantu benshi barakunze kugira ikibazo cy'abantu baba bihafi baba navuga ku novuga handi ari akeneye umuntu amuhoza amufasha mu vyimviro ugasanga yamubuze. Rero kurundi ruhande je nobwira ati kwazo ufise ikibazo ari umuntu yitwa Deje aba mu Cyarama aha adresse yiwe muzoyisanga kuri Step Media muzotubarira tubabarira kuko urumva yuko yarafashije benshi cyane si Fanny wenyene uriza mu bafani ja problème yaciye mu urazifana ubuzima yaciye mu byinshi ndazi nyinshi turazifise ku biganya makuru byinshi bagiye tumukoresha mu biganiro yaraciye mu bibazo byinshi cyane n'inzo rero umuntu arinze afasha umuntu nka FANNY LAVINE yaraciye mu bibazo nkabiki en plus Fanny akacasubira akazi akanamwizera akamubwira Marraine wiwe Nandeje usanzwe burya usanzwe nabwo urakomeye unubwimana gusa ati rero Fanny yaravye bwa mbere n'ubwizigirwa confiance n'ukuntu wewe wishira mu kibanza c'abandi bantu no kumutahura no kumufasha mu bintu bimwe kumufasha kubimukuramwo no kumutabuza ubundi buzima kumbore tutazi voilà kuko ndibuka ari muri 2019 ari naho yatsindiye hari 2019 nari nyishika atana nuri mu rugo nk'abandi bose nyene nka mariage akubarira c'était en 2019 ndamugenzi ndawutera umuntu utegera mariage kandi nzita cyane simambo nusenga nabandi uretse ko ari ibintu byinshi Imana iduhera ubuntu atari ko twikwiye kabisa ati ni kuri ndamugisha nyina ndawutera umuntu wowe kora ico saba uko Imana ici twumva nyinshi dukorera nimba uhora bishikuka bisengera Imana izoguruka kandi izogira mariage nziza cyane wallahi kandi ivyo two turabona acharambwira ngo nawe ninagira mariage nta wundi muntu numwe nzombera Marraine kumbe yabaye Marraine n'umufakazi tarabahora yes chandamubwira ni okay ni nukije ndabikwemereye murade kandi sindi ko ndafite none ndi ko ndafite rero kufa passer yagira mariage iyo Paris yes nambwe tindati rega nakubwiye ko nzombera Marraine ndambwira ati Fanny Rona ndi mu byinshi bakumva iyi minsi nari maze iminsi mu manza cy'abato y'abandi wewe turabiswa tabandi Ufise turabiye dusanzwe tubizi bref kandi bose ntibari mu Burundi nivuga ngo nategeze kubikurikirana nk'ivyo wanje kabisa rendo mubwiye ni Fanny mbona ati nati ibyo nisezerano wagize muri 2019 rero haya gusezerana nushitse aho niho yatsindiye nambwiye ni mukuri amaro menshi tuzorukora reverend simanza tuzokora kandi Imana izoshoboza kabisa kandi aho bigeze Imana yarashoboye vraiment very 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 good biriko bien sana rero mwabiteguye bien sana twarabonye dote ebana dote menga abantu baza nk'isinzi menga baje kuraba genre ikintu kiki menga ikintu cha grave kuva muri predote amenga bose bibaje ni spectacle menga ni show sinone bararishije kugira baje muri dote abantu kujya ego byaraturyoheye cyane na Deje vraiment kuri ruhande mwari muberewe sana haje imbere kuri podium biko ni bien sana merci sana Imana idufashe vraiment rujya rugo ruzeru bigwiza cyane amen ugere mbari sana kandi twizere ko muraca baba hafi nyene cyane gose cyo tugaruka kuri ya sujet yacu rero timbeka kuba Marraine ni kiki ngo Marraine kintu cyitwa Marraine twobimubaza ko ara bya Marraine wewe ngira kwera atari umupapa ngiyo ariko reka tumbaze kuri sujet we ya Marraine kuba Marraine okay kuba Marraine nico gituma je burya ntakunda kuba Marraine par accident uramaze kuba Marraine kuba Marraine ndo kazi abantu baramaze kubona kwera ahantu heza mwako rundi ruhande ndaguciriyemo kuri aho hantu tuyadutanga sujet tuvuge burya ntiyoroshe burya ari abantu uziko baraba Marraine mukira ngo Marraine azamufasha ibintu azamufasha uburyo agacira Marraine afite amafaranga menshi cyane ku buryo bwa ati ure Marraine kweri kunadeje burya kweri nta miliyoni zitazonderera kuri usanga kurondera umuntu ugira ngo aze gufasha uburyo aho kuyumvira umuntu aze gufasha ivyumviro mu rugo n'ibya nibaza ko Marraine n'umuntu w'umuvyeyi n'umuntu w'umugenzi wawe wa undi ushobora donc ari wa mbere uconcerta kandi waruzi neza ko akurikira amabanga nico gituma atari byiza gutora umuntu par accident ngo pere Marraine
kubera ko mico genda ba kiretse ushatse uja hajya abereye ifoto juste kugira ase neza yambare neza di reste umumaraine suko ya bategetse kuba kandi kindi naco abantu nabo ubu unigituma va peut-être nibaza ko basigaye batwara amaraine juste abereye ifoto nikora akenshi abamaraine baba abakera barabikibanga ariko no musi marraine wawe aragusohora basanga ko aravuga ibintu byawe yeah umubare ibintu biri mu muhira akasaba kugira abandi bantu basanga biteye nk'undi muntu abiteye undi bakazogenda babwirana ego mugabo marraine mu isanzwe yari yategereza kuvuga donc kumenya igituma gihe hajya hantu bikamutuma meme n'umugabo wiwe umugabo kataca mu ishanya umugabo mu vy'ukuri kiye tushaka umugabo agufasha kubahanura sino byategetswe kubibanga jamwe n'umukobwa wawe no ati rero ubu rero abamarene rero ntibikibire nk'ibyakera ariko ubu nyuma rero uramubwira ibintu agacaja kubivuga ibwira handi hantu ufite ya titre y'ubuvyeyi kenshi usanga atayi bafise yego sinzi ko ari urukundo rwatitutse rero mu bisanzwe umuntu yo kwisunga kugira ngo ahitemo marene n'uvuga ko aratwumviriza bientôt azogira mariage yose kwisunga kugira ngo byatore marene ahitemo marene umuntu wese yamafise umuntu aganirira kugira uruhuke burya nta kintu kiruhuraho kugira uganirira rero nimba ari mubi nimba gwaye I don't know mugabo akaba ashobora kukubikira ibanga mugire marene ujya kubikira ibanga kuko nibake basigaye bazi kubikira ibanga nibake basigaye bazi agaciro ko kubikira ibanga nibake cyane rero umumaraine yategetse ko ari umuntu akubikira ibanga asanga aho bariko barakuvuga akagukuvura naho yo bazi ko ari byo je par exemple unye n'akaruriro umbwiye ati naho ukurabesha ibintu n'ivyo Fanny yarabikoze niba nabimbaza nakubarira ati sivyo kandi naho bizoba ari ivyo jewe birakuraba nzoba ntuduce nategeza gukora nzoba mbitsi ibanga ry'umukobwa wanje kabisa mu bisanzwe bakubwira ati kuri nurangije natawe kuri umwanya kuba marraine ni nko kuba mu kibanza ca uriya muntu uhagarariye utawure yuko atari we wenyene umutawure ko muri babiri niya maramara ni genzo wa maramara niya komereka ni genzo wa nkomeretse urugo gwe rwasambuka ni genzo wa ndabihagarariye ivyo urugo ruzigamwa n'Imana kandi nzera neza ko barasenga kandi Imana nukuri yusenga naho uramunya amafuti gute Imana irawo umutima yego rero ivyo urugo gusambuka jewe ntavyo nushobora sinoshobora kuruhagarika ariko niba babizigirwa imbere y'Imana ndisi hashatane kurugo ruzokomera kandi ruzoba cyane kabisa ivyo bavuga bati ngo Ufise Yesu muri wewe ibintu byose n'amahoro bakubwira ati iyo umufise niyo bagukomerekeje numva ko wakomeretse niyo wabonye ibikubabaza kuri mugenzi wawe ntubona ko bikomeye cyane kuko batubwira ngo Imana ngo ni rukundo rero urukundo rurihangana rero twe tubikurikiza rero mu rukundo nyabo sivyo none gana neza cyane ndibeshe cyangwa nibyo Tizera ko bizogenda neza cyane sivyo none gana ariko twizere ko nawe bakazi kawe ari ukagitangura rero vuba uzobandanya ubandanya kwa kundi nyene nizere ko marraine ataboneka mu gihe cy'amagoba gusa n'igihe cy'umunezero tembeleana kuko tutafise umwanya nana wo kumugenda hanze umukobwa wacu uzokurikirana vya vrai ibi tujanze ikura kumwe ku kibuga c'indege kirasa ku kibuga c'indege ndugwerekeza n'utora umutima mwiza wo kumurungika abandi ntugenda nene Ben par exemple nene jewe kandi umusa kugira cy'indege c'indege kandi rose tuvukana niyo bari itsigaranye umuntu umwe ngaha wallahi nene bumva abafuzi umugabo nene we mura nawe yawendi genda uturungikira amahera nk'uko twabuze kamera step media nene mwampaze none oya arabona arabujikiye yes nana kurundi ruhande turabona ibyari ibintu byari bize neza cyane ariko mu rundi ruhande ego ibintu byaragenze neza kurundi ruhande ya general bitubiri kwa bien icendero nicenda kujana ariko ntihabura n'akantu na kamwe kugira ngo nundi muntu ejo azamenye ko nafite gure bizogende neza cyane mbega nta ntambamizo bo mwarahuye natubwira ngo
ugere hajya mugenzi kwambwira ati chaque victoire blesse succès yose tuza gukomeretsa sivyo nta nama myizo bazarabaye mubwira ngo murigere kuri rya succès ijyanye twabonye Ben inamba myi vraiment yari ku mbuga zose wallahi inamba myi vraiment nawe tabitswe zahabaye ariko igikuru nuko Imana yahabaye ikabana Imana igwana muri silence ariko resultat iboneka mugaragara kabisa inama myi nkazibiri genre ugati zarakugumye mu mutu uvuga ati sha nundi mu rwego ikintu zokimuhana kugira ngo kize kumushikire kabisa zagusigaye mu mutwe nka cicatrice mu mutwe namba nyine uko hari n'abandi rufunye bakambaza ati ni sawa urasadi ugushigikira abantu bose bakora bwana n'ingene wiyubaha tukuzi ko image nini ba ico ni kintu sinisigura cyane kuko nta siguro ndende yari kenewe kabisa ko jewe ico impamvu nari ndabikoze nari ndayizi nuko ari ikintu nemeye ke hame ikindi naco n'umukobwa wari umuzi ko byo bavuga atari byo apa yivye n'umuhungu je naragiye kumuraba ego narambwiye ko ndamukeneye ndamaze nti ijirimo urabizi naho mwegera mukamubaza uri siyo y'ibyo ugiye ukore eske ibavuga ko ushaka guhitinga hama uce wigendera eske urabizi byose ibyo bavuga ko asabana ntara kimutazi sesi kuko bari abagenzi bake jewe ndabazara n'igihe bambwira ngo n'igihe batabona kuyivuga ku mahanzi yose bati no barako barasara ibintu bya Norasque na FANNY LAVINE ariko mu nyuma barasigurira barabitahura barambwira wese ndamaze kurande kwiwe wese nabanje kumucarira kandi ndamaze nifana kuri sio eske urabizi ibi nibi n'ukuri na ureme pe je bimetse kumutipe sérieux umutipe nabandi mu telefone none ndawukeneye sibyo kuri telefone ni ko twivuganyije ko ari ibibazo kana nyine kumubandi ariko nawe nyaranyishu mu nyuma ndavaniba abasigaye bose nabakurikirana ibintu byo hejuru ariko batazi iby'indani so nababona bigaragara ku mubiri w'umuntu batazi ibintu indani mu nyakuri ni bya bintu twebwe abantu tubona icyo dushaka kubona icyo tudashaka ntacyo tubona cyane babibona kuri rezo sosiyo ariko nta wafashe umwanya ngo yicarire ego yicari ku muntu amubwira bari abantu bafite histoire ndende cyane ubuzima bwake burabakomeretsa umwe wese yakomeretse ku ruhande rwiwe ariko baremejanije ko bagiye gukizanya ibikomere kabisa mu bisanzwe nuko nyene bimeze tugira ko duhanura n'abantu ejo ntuzubone ibintu kuri social network social media amuje ko uvyemere kuko ntubuzi source yabyo niyo mpamvu kenshi mu binyamakuru kenshi baza batubwira ati ushire ko article uzi yuko ejo imbere y'amategeko uzoyidefenda kubera kugira ati est-ce que hano ibintu wanditse uri sûr ko ari byo uri sûr ko ivyo bintu wagirije banaka ko ari byo andika ko ibintu uri sûr nabyo rero mpamvu rero ubu biragoye social media nsigaye nyinshi cyane ubundi umuntu araryama mu cyumba agacakira aga Facebook kiwe agacagira ibya paranganya wenyene ashaka gucafuza umuntu ariko kurundi ruhande turashima Imana ko Imana yarungitse abantu nk'abana deje bakaba barabihagarariye nka Marraine ariko twizere yuko bitazoherera ngaha bizoguma bibandanya no mu rugo indana kugira ati kuko ntazibana zitagize iki kumanya mahera rero hatabonetse abantu nk'abana deje Imana yarungitse kugira ngo bahagarare ivyo bintu urumva ko ibintu tuzoza kwisto tuva turota sibyo rena urugamba watanguye nizire ko warutanguye bizije navyonze by'urugo ariko turizera yuko kuri iyo biba dusiguriye en tant que Marraine turizera ko bizogenda neza cyane kabisa yese no kurundi ruhande na deje ati rero ubunye nakumubona twoce tugushira ku rubuga turetse mbega uyu bunye rero kugira kwere Marraine ni 100,000 ubona gute oya nawo miliyoni no bishaka ko tarifa ati abantu urero na deje kugira kubere Marraine baka 500,000 no joaliza nakwere naho Marraine wabyewe naho miliyoni era dadangu usa neza dadangu ukenye dadangu tujafu hanura neza urazi Imana urazi Jésus urubatse kila kitu cyuko nacyo nasaba ntagira kimubuze uba kufise profile ya Marraine ari mugateje
Hamwe cyo dushira ko tarifa ati Marraine y'abana yihuta sasa kugira ngo twebite bya bindi abantu baba batura Marraine bwongere gihuti batarize ngo ni byari sasa zanjye birisha oya ni blague ko kuri ruhande turanezerwa cyane ko ubifasha abandi bantu ko turuvaye ko mu muryango yo tuva ibintu ari fresh sana sibyo none nizere ko na mama wawe canke mutama canke mutonto canke tantine canke n'umushinga nawe gofre wawe umushinga nawe wawe ahari fre bavuga ati kuri banje ngo bamwizera kwe biti biko byesa kuko ari umuntu umwe usanga aheruka ari Marraine aho hantu hamwe atahandi harusira kumura yawe Ashapa hajewe ndahagaritse kwa Marraine. Toka. Ara kugira abantu baje muri menopause yo kukwibanuka yo bya. Ndahe mbere kandi haragera racari muti. Wote mu Marraine gushika usanza. Yarike. Autaki. No birarisha. Wera. Rega. Afite yabo Marraine. Bigace birajya mu rubanza. Ariko iyo babaye Marraine atari accident ndabisiyemo hari igihe usanga usubiriye umuntu yari kwa Marraine bije sindavyemera haya simba mbabaye Marraine wawe mbasuye mu kibanza cy'umuntu yari ahari yes kabisa niyo keshi yibarutsiro akabona gorogoro mu mwana niyo keshi uja kwaramira yes kabisa twofa tubishira mu ntambamyi zo kuba Marraine cyangwa tubishire muri avantage ni avantage kuvyara ba iyo vyaye no kurera rero kandi rero ibikura n'imigisha tuvuge gute rero intambamyi zo kuba Marraine mwiza inconvénient dore kuri inconvénient no munsi yes bikamvuge ko tanini haraho ntanini ha none umuvyaye uba witeze ko ari gahana kubora none nk'utse tuva ngo ni intambamyi kandi ari umugisha Imana yaguhaye oya reka mvuge ko ari umugisha tuvuge ko ari umugisha kabisa ati rero kuba Marraine nta ntambamyi zihabamo bibaye Marraine je kurande gwanje nta ntambamyi hasi ibisiga byose ni avantage bijya byose tubona ni avantage kujikomanya amahembe ni avantage yes uca muri challenge erega apa yivyo onye uretse kuri kurakora igikorwa c'Imana mu rundi ruhande ufite umuryango donc mariage ni umugambi w'Imana kabisa rero iyo uriko ni nka kujya anye ufashije umuntu ufasha umuntu harimo agowe urikufasha Imana ukurakora umugambi w'Imana uri mu mugambi w'Imana uri mu kuba c'Imana bafite igikorwa c'Imana siko pastor siko igikorwa c'Imana ico cyose Imana yatanguje ikeneye kandi ko donc kirangurwa kiba kabisa yes ati no kurundi ruhande natese tubwira ati rero muri make kuba Marraine nta namba mbona ariko byose mbona ko ari byiza ari amashugwe y'Imana ari umugambi w'Imana Imana ivuga ati niki Imana yavuze burya kugira mariage ikintu coroshe urinze ubona abantu babiri bakumvikana bakubakana babakiye muri byinshi cyane bakagera ku kintu kimwe rero hey my friend nakubwira ati nivyo umugore n'umugabo kishaka kuze kubyinjira muri kweza ko ati ni bya Mungu na Marraine na bapare wowe undi ku ruhande birabisha amaso That's right. Kabisa. Yes, kuri ruhande rero nanagushimira vraiment wadusigure kubyereke Marraine ni mpamvu Fanny yaguhisemo nizera ko kurundi bitwa kwifuza ubungira tuzogwa. Ndahaje. Ye twaje byinshi rero sister wacu kumbure tugumwanya rero ushimira abantu hanyuma kuri ruhande mu ijambo rimwe nikiki tugende dutahanye Canada tubari iki kugira ngo neje n'umuntu umuntu azoguma kuba Marraine nikiki azobagiye agiye gukora akazi zo aronse. Kuba Marraine en général ni kuba umuvyeyi ntavyara hama ngo acaterera mu barabasha kabisa ntibigoye cyane juste kubaza rimwe mu ndyo kwibona ubaza abantu muri famille ubaza abo muvukana bitumeze gute merewe neza just si bya misi yose ko navyo umuntu yoshobora ariko apana ko hahera umwaka utaramenye ngo nakamerewe gute yego yes ndagushimira cyane rero sister je nakurondera ngiro zosura kuturunganya zaje uvuga ati umwana wo kuri step mate jewe umabiti mwoto yabanje haba ikindi naco vraiment aguga kandi mukore wallahi yari kugenda tavuze no ndayivuga sema jana ko ndabona n'igihe gacenga wewe vuga naki wati agenda biratakushamba no keza ko uguye kamera ni wallahi ubuze ngo kamera mbere no bitumvikana n'ubushake buke mwagize yendo please tusabe basi okay tubabarira
turagenda kanya gusaba imbabazi abakozi ba Step Media tuzosubira no gutaha bye bye Merci.